Good morning, welcome Black FM. It's the number one hit radio station of Bujumbura. You're not saying it's the number one hit radio station of Bujumbura. 94.9 baby. Hey mama, again and again. Tagal today. Nikiganiro good morning cyakuri ibintu cyenda rakadini cyenda Radio Black FM kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa gatanu kuva igihe cy'isaha 12 zuzuye neza kugera igihe cy'isaha 2. Ikiganiro good morning giteguwe guca kiwafise ibice bitandukanye inyuma yo kuva mu gice cyo guhanura na tugenda turigisanya kuva igihe cy'isaha 12 twageze igihe cy'isaha 1 n'iminota 7 igihe cy'isaha 1 none zuzuye neza tuba tuje muri wa mwanya wangira inama cyakise nduhura umutima aho naho bimeze gute tuba dufisesije umunywanyi yadusabye ko tubugira inama inyuma yuko abababaye abarushe hama kumva ko yoruhura umutima uti rero bimeze gute inyuma yuko tuba dufisesije yaduhaye umunywanyi wari we wese wa Radio Black FM cyangwa wari we wese akaduha aratwandikira akatubwira ati jewe mfise ikibazo runaka ndashaka ko mukimfasha ko tugaca tukirabira hamwe hama tukamugira inama abambasaderi bi Radio Black FM n'uwo ari we wese agaca yakura akavuga ati jewe ngoma ndakugira inama ndafise umuntu rero yamaze kwandika sije aravuga ati jewe ndakeneye ko mungira inama ndaje kugira ngo mbanze ndamurondere murazi nkiko bisanze tubanza tukamurondera inyuma yo kumutora hama tugaca tuza neza cyane tugira gute duca tumugira inama umuntu nuyo ndamurondera ndabe ko ndamuronka hama nimara kumuronka biraza guca bigenda neza. Allo Yego umeze neza? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ibi niki? Reka subire ndamurondere. Nimugire ikibazo, naje ndamurondere. Ubundi tutarondeye umuntu ngo tumve ko abari karumviriza radio, twe natwe tuba turiko turahomba kubera ko ntituba turishuwa ko ari karumviriza radio. Basha mwabantu. Reka nze namurondere kandi sha numve ko ari karumviriza radio. Aje turabandanya n'ikiganiro good morning cyakuri 94.9 Radio Black FM. Ndaje kugira ngo tubandanye. Bebe cool la kugira ngo easy ntago vyoroshe. Si ibintu vyoroshe cyane gatonya. Wanna touch your body, don't come your way. You got it from me, make me busy. Nze nawe, make it tingle and so easy. Lega tuchikore nawe, mutazi kigandesha. Ewe kama nawe, nze nawe, make it tingle and so easy. Rega birase rega tugaruke gatonye kugira ngo ndamurondere. Show me all the light, come switch on the light, baby girl you the light, I know the light. Every morning you put a smile on my face when I wake up. Ndiko ndarondera umuntu kugira ngo twumve ko karumviriza radio duca tumugira inama. You're the next one, some could never get one. Are you the best one? Tell you going can more loud, see you running me hard. Can't leave the way, wanna touch your body. Go come your way, to check on FMD. Make me busy. Ako wende ko bari kiri mitere batabwira umuntu ati amayinite yaheze. Nyatari sana. Yewe kaye. Leka tuchikore nawe, make me busy. Ze nawe, make we tingle and so easy. Leka tuchikore nawe, make me busy. Kashanda muronde. Land so easy. Leka tuchikore nawe, Aho, ndamufashe. Allo. Namahoro cyane mumeze neza. Yego turashima. Yego ni Bashiri muri Black FM ndakwakuye. Yego cyane. Waratanze sije kugira ngo tukugira inama. Yego rero. Twagomba kugira ngo tukugira inama. Uri kurumviriza radio. Tuwe turabumviriza gatanu bigatanu. Asante sana merci beaucoup Imana igwezagire cyane. Naam. Komera cyane.
komera Bashiri. kwerisha Sawa. asante sana kaguhamagaye muri Black FM ndumvise telefone iguhamagaye uranibura twagiye rero nasijenge nimeze ibintu bimeze guca yavuze ati bitejewe no kuri ndi umwana w'umuhungu umwe nkaba ndi n'uwanyuma mugabo umuvyeyi yarandemereye ngo nindongore mugabo bampaye umukobwa ntashaka jewe uyo nemera bamwanse hako notahana uyu mukobwa ntiyumvamwo bampaye kugira ngo ndamutware nopfuma niyahura nkazo akazotwagwa n'ubundi atari jewe bitagenze uko uwo shaka bazombura bambona n'uwo mukobwa bamubure ngira inama ndasubira bitse jewe ndi umwana w'umuhungu umwe nkaba n'uwanyuma umuvyeyi yarandemereye ngo nindongore mugabo bampaye umwigeme nipfuza nashaka no kubona ariko kandi uwo jewe nashaka uwo nakunda baramwanze rero mbona hako notwara uwo bampaye notuma niyahura uwo mwigeme akambura n'abavyeyi bakambura nimungira inama nkoriki hari umuntu atotwe ndaravye ndapfuye 65 muri Radio Black FM mukamugira inama kugira ngo twumve ingene ibintu bimeze jewe rero ikintu mbona ndaza gutangura kugira ngo ndakugira inama murabizi ingene bimeze ngaha akumera nuko adahari ngo yicare hajya yagira icyo mvuze nanje nkagira icyo mvuze ariko nta na kimwe ndagira icyo mvuze abanywanyi nabo baraza kugira icyo bavuze ubundi mu buzima habaho kuvuka hakabaho hari iminsi mikuru mu buzima hariho umunsi mukuru wo kuvuka wo kugira mariage kuba kugwawe n'uwo gufa kwitaba Imana iyi minsi mikuru ko ari 3 umuntu atayiciye mwabahomvye nshatse kukubwira ko wowe nimba ushaka kwiyahura wa munsi mukuru ntawe uzoba wakoze none gashaho nimba udakoze umunsi mukuru Imana yaguhaye bijye umuntu apfuye yiyahuye basha ndakubwiza ukuri no mwijuru ntajaye mwijuru nushobora gukandagira ijuru nijya abantu nkatwe urabyumva abantu nyene bazoja mwijuru bejejwe batunganijwe bumva icyaha kigiye kubazamo mu mutima bagacavuga ati Mana mbabarira Mana nyeza Mana ntunganya nkuramwe ibi bintu numva kabisa n'ukuri kw'Imana nkuramwo izi mind nawe ushaka kwiyahura abavyeyi barashobora kuraba bakavuga bati umwana wacu kubera ko ndagafise arakanege arakana kamwe reka kugira ngo uyu mwana abanze yubaka ugwiwe ndyoherwa baca bugiye turiko turubaka ingo zacu abavyeyi bararyoherwa n'ibintu mutazi mwebwe mugabo wowe uzomenya ko mvyedofwa ivyo bintu bibabaza mu gihe uzoba nawe warubatse urugo rwawe ni uzobona ati akana kanje hame ko kubaka ugwako nanje bizonjohera bivuze ngo rero wa muntu wewe kubera warufise umugambo uvuga ati jewe abavyeyi bazombura uwo mukobwa bandondereye nawe ambure uri kurihenda cyane kubera ni wewe uzohomba kandi ni wagenda uzogenda wenyine icyo no kubwira rero ubuzima burahari ubuzima kandi buraryoshe tuza wa muntu we tuza hobwo icyo nobona uragenda wicarika abavyeyi ubabwire ati mwe abavyeyi banje mwe ndabubaha kandi ndabakunda mu by'ukuri ibintu mwambariye mwarakoze kubimbarira kandi ndashaka ko ndabumvira namwe tukagirana inama siko mwakujya muza muri Black FM tukabagira inama nawe ukababwira ati nshaka ko namwe twuyumva namwe ku buryo duhuza ibyo numara kubibabwira bizogenda gute umaze kubabwira bazovyumva bavuge bati mwana wacu ja kwijambo rero muri ico gihe uzobabwira ati mama ndasavye ndongeye ndasavye nukuri nimundeke ndondere nimundeke ntware uwo niyumvamo mu mutima muri iki gihe nimwamara burya ibintu bipfira mu kiyago mw'abantu nimwamara kubiyaga bikagenda neza je numva atakintu na kimwe kubera ibintu bipfira mu kiyago mama wawe azokumva papa wawe azokumva hama wisubire ko kubera ko kwiyahura ni icyaha gikomeye cyane ni icyaha kibabaje ni icyaha kibishe n'umuntu wari wese acyumvise yo nagutwenga rero icyo numva ni ibyo jewe numva no kubwira kabisa hama uyo mukobwa nawe kubera ko bariko baramuguta mu cyaka uzobibasigurira kuko bujya gutwara umuntu kuko bujya gutwara